oya abagabo ntitwigeze tubumba abagabo turarikura tukarikata tugasenya inkwi abakenyezi nabo barabumba bakabumba bagaheza bakazikorera bakaja kuzangarana mu mihana haraho baronse naho babuze ivyo vyose tubishimira Imana turagenda n'amaguru akuma tugasubira kandi tukazigarukana tuzizanye haraho zigumirira ngaho zikagumiriraho nyene tukaguma tuzirabaraba uko nyene bana n'ubu bariho bamwe biga hariho n'abageze mu mashuri yisumbuye mu ariko ikintu kibabangamira nuko bagenda batariye bakagaruka gutyo bagashika birirwa ngaho atacepfo ca ruguru kigira kiriko kirabasunika aho niho rero bamerererwa nabi nuguheba batuma baheba egome cyane noneho iyo uvuze ati barahevye amashuri barahevye byo kwiga basha baje bagakora ibiki baca baja ngaho nyene bakaguma ngaho bakaba abantu bambaye bobo nyene bo mwibarabara nta kibatunga baronga bavuga ngo turabasangwa butaka kabarabesha nta basangwa butaka ngaha turimwo iyo tuba twarabasangwa butaka hoho haba hatera ku munsi wa Mungu ku munsi wa kangahe tukashora natwe tukagenda twikoreye ibintu tukamenya ingene natwe tubayeho none ubu nta kubaho tufise namba turi ngaho nyene uko muze muratuvugira imbere ariko ati bariya batwa bo mu kibimba baraho nta kibatunze bafise cingero byonyene egome cyane impamvu atakazi turonka ingufu turazifise mugabo bene data canke tujya kurondera akazi kanaka ntibashobora kuduhereza ntawe uzi ico baduhora kandi ingufu turazifise akazi nyabaki akarorero akazi ko kurima haba kurima akazi k'ikiyede n'ubundi buzinya basanzwe bukorwa n'amaboko Mutama nawe yavuze ati akenshi mugenda guca ingero mwarose nk'akaraka mu gaca ingero mukaronka ayo make make namwe muvuze yuko mutaronka naho muza guca ingero ivyo nivyo guca ingero n'akazi mumbaye n'ibintu biratandukanye kuko umuntu akazi akoramo amafaranga hama akabona kugira nte gukora imigambi kanaka kugura akorwa kanaka nk'ingurube canke agahene gutyo umuntu akaba ariko atangura kwiyungunganya mu bintu vy'iki by'ubuzima bw'ahazoza hiwe canke n'umuryango ego ndabaramukije cyane abakunzi ba TV vaye naho muherereye ushobora kubwaye yihangane ariko nanje uranzi ko ndi Bella shaka kuri micro za Roy TV uno munsi twavuye Bujumbura turakora visite Gitega Giheta Kibimba ubu niho turi ubunyene kandi mubona ko naje nyene ndafisa nagendeye rero muza kumenya vyinshi kuri bano bantu turashaka kumenya ibintu bitandukanye ku buzima bw'aba bantu n'abasangwa butaka aribo bitwa abatwa rero
dushaka kumenya ku mico yabo ku bintu byo kumba murabizi ko barangwa n'akaranga ko kubumba ibintu nk'ivyo rero dushaka tumenye ibintu byinshi bitandukanye dufatiye kuri kera n'ubu mbega bimeze gute mbega bigenda bitera imbere cyangwa bisubira inyuma mbega ubuzima bwabo no munsi bwifashe gute murabizi ko ubu na leta irakora ibishoboka kugira ngo nabo nyene bafatwe mu mugongo mu kubahindurira ibi na biriya reka tubaramutse tumenye ukuntu bamerewe tumenye n'akazina kabo hama tuje tuja mu kiganiro cyacu nyezina ukaba utaragira abonema kora subscribe kuri Roy TV shana muri commentaire wongere kandi ukore partage kugira ngo kino kiganiro kigere kure Bella Shaka twagiye ni sawa gamutama ni sawa cyane umeze neza tumeze neza akazina kanyu akazina kiwanje nitwa Buhungu Boniface ndabona menga ibintu bimeze neza egome ushima Imana naje nshima Imana muvyeyi nawe ni gute najewe nshimira Imana nyene akazina kanje ndi nahishakiye Elizabeth Queen Elizabeth ego kandi ndi umupfakazi uri umupfakazi ego sawa bo uno munsi rero natwe je ndumumenyesha makuru wo kumbonesha kuri Roy TV nkuko mubona ko nabagendeye ngaha mu kibimba iwanyu Giheta ndashaka kumenya ibintu bitandukanye ku buzima bwanyu ku mico yo kubumba kuko ni bimwe mu karanga ku Burundi mu bigize akaranga ku Burundi cyane cyane kubasangwa gutakana ibintu byanyu mbega muko muraraba kera uko vyakogwa nubu ese byarasubiye inyuma byarateye imbere cyangwa biriko biribagirana bimeze gute turiko turaraba kera twari tubayeho nabi igihe twari tubayeho nabi badata sinzi ingene batoye uyu mwuga wacu wo kubumba ariko uradutunze naho nyene mugabo naho dutunze uri kuratituka kandi warasubiye inyuma izi nkono niyo bazibumvya abapasoni bacu naho bakizijana kandi niyo bazibumvye izo nkono zonyene nta nkono iriho igugwa 1,000 igugwa 500 200 none ayo 200 ubu ibintu vyaraduze nta nico tuyasomesha twirirwa twibereye ngaho mugabo dushimira Imana kuko nawo nyene n'umwuga erega badata kera bari batunzwe no guhiga ibikoko twagirwa n'akanyama ko mw'ishamba none ubu akanyama karatitutse gasigaye ari ak'abana b'abantu none tuzobigira gute reka tubifate uku twizere Imana haraho leta izozira twibuka ikagerageza natwe kuzira dufata mu mugongo kandi rimwe na rimwe ico mbona ubu ibintu ni vyiza byarahindutse uko twari tumerewe kera ubu siko tumerewe ubu turi mu majambere meza erega kera twebwe baradukumira baratwanga no gutwanga ntibashaka no kutubona none ubu dusangira kabisa gahiye ubu washaka turashingirana umutwe araja mu Barundi akaja mu Batutsi none ubu n'amahoro meza ubu turashima bagenzi ahubwo ariho ndashimira mwebwe kugira muze hano dufatanye ibiganiro tuganire twungurana ubwenge nimwabona ingene tubayeho muzoheza muze muradukubitirako ubu rero ivyo ndabikengurukira Imana abanyeshuri nabo iyo bagiye kwiga no kuri bariga mugabo naho biga buke buke uko nta kibasunika bafise ubu turageza hanyerera kuko nguko nabivuze izinkono naco zitumariye nta nibyo dutunze mugabo naho twotunga turatunga nk'agakwavu tugatunga agahene ako gahene nako nyene nta kamaro oya nta kamaro mugerageza ariko kuza muratuvugira imbere kugira natwe tuze tubeho nk'abandi tuze tumenye amajambere ahateraje aho niho jewe mbona mbega hoko nubundi tuko turabiraba ni kuvuga leta mvye yacu irabikora neza cyane mu gufasha kuko nkishika ngaha nabonye yuko hari inzu z'amategura kenshi wasanga
abantu nka bamwebwe bibera muri twa tuzu mbe batwita gute teregare niko mwatwita imitego tw'ubwatsi twita teregare kuko n'utuzu twari utuzu tw'ubwatsi none ubu bamwe n'ubu ntibamerewe neza baracatubamwo mbere aho hiyo hose ntugire ngo bari mu mategura bose eka da ariko urumva niyo ntambwe niyo gushima n'abandi bazagenda barashikirwa bukebuke mbega mumaze kubona iryo hinduka ryo kuva muri twa tuzu tw'utwatsi tukaza mu mategura mwavyakiriye gute cyane cyane kuri leta nziza iriko irabikora neza twavyakiriye neza ahubwo nk'abo babasigaye nabo nuko leta yozira bibuka ikagerageza nabo nyene ikabakura muri twa tuzu ikabashira mu tuzu twiza tukabaheza nk'abandi cyane cyane mbega nsubiye ku mwuga wo kubumba mbega kubumba abagore n'abagabo bose barabumba cyangwa byari bimeze gute oya abagabo ntitwigeze tubumba abagabo turarikura tukarikata tugasenya inkwi abakenyezi nabo barabumba bakabumba bagaheza bakazikorera bakaja kuzangarana mu mihana araho baronse naho babuze ivyo vyose tubishimira Imana byose ni gushima Imana mbega muvyeyi nawe ndakubaze gatoya iyo muriko murategura kubumba mbega mwabo mubumbisha iki ni vyondo ni misenyi mubikora gute muri make dukoresha inshibo turinda kuza gutora tukaheza rero tukazizana tuzizanye tugataba tukabumba tugiye kubumba rero tugaheza rero tukazibumba tukaramura tugiye kuramura rero tugize ngo tugende tuzikoreye ubu uhageze iki gihe turagenda n'amaguru akuma tugasubira kandi tukazigarukana tuzizanye hari aho zigumirira ngaho zikagumiriraho nyene tukaguma tuzirabaraba uko nyene ni ukuvuga muba mwabuze iyo muzijana none ibyo byaciye bituma ibyo kumba bitituka canke n'ubundi nimwacitse intege n'ubundi mwicasatira turasatira nyene ngo turabe icyo tubeshaho none inyuma yo kubumba ni byahe bindi bintu muba mwisumamo bishobora gutuma habaho iterambere ku buzima bwanyu iterambere mu buzima bwacu nka jewe hongereye ngaha iterambere je ndabona yuko ntazoshobora ku iterambere urabona ko nkuze ngeze kure n'ahandi atari nka mwege mugiye kutwunganira ngo mutwunganire mudufashe je ndabona yuko twahejeje gupfa ego mutamo bivuze je ndabivuze ko ubuzima bw'iki gihe bwacu nuko nk'iri bumba nk'uko abivuze ryatitutse mugana aho ryatitutse baza barahendahenda buke ikintu nacyo mu buzima bwacu kidutunze turagenda mu bantu nyene tugaca ingero abakomeye bagaca ingero bakabatuma utuntu bakaza baraca ingero bakarara bari batagiye guca ingero twigumiraho tugatekereza negome cyane ariko iyo mugiye guca ingero mubona yuko muriko murakora n'abandi ibintu biba bimeze neza ntawe ubintu ibintu birameze neza rwose bitaba bimeze neza nta baba badutuma ngo niduce akagero eka abakomeye baraca akagero nk'udakomeye nawe akaja ngaha agategereza nk'umupfasoni wiwe utwamuzanira egome tugaca tuba muri ubwo buzima n'abana mbega none ivyo bibondo muba mumaze kuronka bobo ko tuzi yuko indero y'umwana mu kwiduza bisaba ko mushira mu ishuri mbega mubona gute indero y'abana bijanye no kubashira mu mashuri bakiga nabo kuko leta ubu yaravyoroheje abana bato ntibariha ni kwiga kuduga zotangura kuri hugeze imbere abana n'ubu bariho bamwe biga hariho n'abageze mu mashuri yisumbuye mu ariko ikintu kibabangamira
nuko bagenda batariye bakagaruka gutyo bagashika birirwa ngaho atacepfo ca ruguru kigira kiriko kirabasunika aho niho rero bamerererwa nabi nuguheba batuma baheba egome cane. noneho iyo uvuze ati barahevye amashuri barahevye byo kwiga basha baja bagakora ibiki? baca baja ngaho nyene bakaguma ngaho bakaba abantu bambaye bobo nyene bo mwibarabara nta kibatunga baronka. ariko muranyumva yuko mu bisanzwe leta ni guharanira indero nziza gutera imbere kandi si tukubana kugira ngo baje mu mashuri, kandi ndiko ndaraba nka kera n'ubu hari itandukaniro rinini cyane kuko ubu urashaka kubona umusanga butaka umutwa ari mu maposta akomeye yo hejuru ugasanga ni n'umu officier ugasanga uvuga ibintu birameze nje ku ruhande rwanje ndabona yuko ibintu bimeze neza, kandi nige nashika ngaha nabonye yuko hari itandukaniro rya kera n'ubu. egome ivyo biriho uw'Imana ihaye umugisha arawuvukana akongera akawusazana naye ahandi nk'uwudahaye nawe yegumira ngaho nka jewe nibereye umutama nta njivyo ndiko ndaharanira iyo ndonse nk'akantu nkorora nkagakaja ngaho niko gaheza gakaza karansunika nko muri iki gihe egome cane. none muriko muraraba mbega kera uravye ukuntu ibihe vyari bimeze kera n'ubu mbega ni hehe bigoye cane? oya ahantu biriko biratugora cane ni muri iki gihe kuko mu minsi yahera twari mu buzima bumeze neza indya zariho none ubu nta ndya ziriho nka twebwe bavuga ngo turabasangwa butaka kabarabesha nta basangwa butaka ngaha turimwo iyo tuba twarabasangwa butaka hoho haba hatera ku munsi wa Mungu ku munsi wa kangahe tugashora natwe tukagenda twikoreye ibintu tukamenya ingene natwe tubayeho none ubu nta kubaho tufise namba turi ngaho nyene uko muze muratuvugira imbere ariko ati bariya batwa b'umukibimba baraho nta kibatunze bafise cingero byonyene egome cyane. mu bisanzwe ibibazo byamaho kandi birahari kandi ntibishobora guhera. reka rero ndabasabe kugira ngo mwebwe nk'abatwa mugira akajambo kamwe mushikiriza surtout nko ku ihinduka ryashoboye kuboneka nubwo ryo bari ritoya kubasangwa butaka mu kubahindurira amazu bwabuzu bwa kujya mu bavuze babwita kuko burya buzu bwari buri risike cyane cyane kuko nawe ucubyumva kajya kazu kuntu kaba kameze kazana ibibazo byinshi. akajambo kamwe ku bantu biyumviriye abakuru bacu biyumviriye ko hoba nirihinduka kuko tubaza yuko ni intambwe ku yindi nejo azoshobora kuza ibindi kuko amajyanye agera kure nejo azoshobora kuza ibindi kandi vyiza. ihinduka jewe nosaba yuko boduhindurira natwe tukaba mu mazu meza nk'abandi. hariho ego jewe ndafise akazo kagategura bene akamubona ngaha mugabe imvura iguye banyakubahwa ndanyagirwa nkamererwa nabi ariko ico nosaba nuko gusa natwe boduhindurira tukaba mu mazu meza nk'abandi tukaronka amazi muhira nk'abandi tukaronka udutwarete nk'abandi. ahangaha naho umuntu yogwara nta gatwarete yogenda arose muri twebwe ngo tuvugwa ngo turabasangwa butaka. eka data wanje sinzi imbere ni Imana nitwitungiye muze muradusabira hiyi imbere kugira natwe tumererwe neza nk'abandi tube heza tunywa amazi meza dupfuye tuvoma iyo mu myonga ubu niyo tuvoma iyo imvura iguye inkukura iruzura twarusengo twavomamwo tugaca turengwa. urumva rero ko kunwa za nzoka mugabo twizera Imana gusa araho bizoko. rero mutama je igena shika ngaha nabonye yuko hariho ibitoki ndabona ntagiye hariho udutungwa mworoye. Iryo ni intambwe nziza kuko vyerekana yuko ntago mureze cyane amaboko ngo ari mu mpuzu kuko leta yacu iravuga ati umwe wese nakore akura amaboko mu mpuzu akore kugira ngo aze nawe gwanira ubuzima bwiwe yikize kuko n'umukozi bamukura ku kivi. mbega ho nk'ababandi biyumvira yuko ubuzima bwawe bwose boza batega gusa amaboko bagasaba bo mwobashikiriza iki cyangwa se mwobahanura iki? none twebwe niyo tugwaye
twebwe niyo tugwaye no gupfa turapfa. Icambere naho muvuga ngo umuntu nakora amaboko mu mpuzu akora. Je ndakubwije ukuri amafaranga mituweli yarananiye. Nimusabire ka mituweli ariko ugusaba ni vyiza kandi n'igitabo c'Imana kivuga ngo usavye azoronka kandi azohabwa. Ntimuduterera ariko nimuduhe mituweli nyabona mudufate mu mugongo uko tugwaye ntako tuburyo dufise ntaho twikora twebwe dufise nawe gukora koko nukora wowe ukomeye yokora kandi gukora ni vyiza. Je ndabishimira Imana kera gikomeye narakora ugira nubu kandi ndakora ivyo nshoboye vyiza gusa nuko mwodufata mu mugongo nkingwara idufasha. Nk'uyu mukecuru avuze ati jewe naringwaye muri iyo minsi mbere sinzi nyene yicaye ngaha ahubwo ariho muze muratuvugira imbere baturose twa mituweli utwo dupfume tuza turivurizako. Ega na twebwe turabasangwa butaka nk'uko mwabivuze mugabo naho turabasangwa butaka biragoye turabatwa nyabuna muze murabivuga gutyo muze murabivuga gutyo kugira ngo natwe turonke intambwe dukomere nk'abandi. ariko n'ubundi ntago mukumuriwe ko mwavuze muti ubu urashobora kurongora mu barundi mwabise ngo n'abarundi ukaja mu bahutu mu baki mu batuzi ngo mwabivuze bitandukanye na kera. Urumva ko cyari ikintu ciza cyane ni intambwe idasanzwe. Ivyo ndabishimira Imana. Ego mivyo ndabishimira Imana ubu hariho ivyiyongereyeko kandi ivyo ni vyiza gose uko twari tumerewe mu minsi yaheze kera ubu siko tumerewe ubu tumerewe neza. Mugabe igikuru gusa nukuza muratuvugira imbere cyane iyo tugwaye no tubabara kuko ataco dufise twivurizako kugira ngo na leta iziratwunganira hafi n'ahandi itatwunganiyeho abasangwa butaka barabaye abasangwa butaka baragiye. Reka tumwe n'ijambo muvye n'abagisha bivuze ko mbega muvye uko uraraba intambwe idasanzwe yuko kera nimwashobora kuja mu barundi nkuko mwabivuze ariko ubu umutwa araja mu barundi akarongorwa mu batutsi mu bahutu mu baki kujya nyene mwabivuze mbega mwavyakiriye gute? Twabyakiriye uko nyene nkuko abakuru nyene aribo babitegeke kugira nitwe twavyitegekeye byategeke abakuru nyene ariho rero bari bakwiriye natwe yuko boduteza imbere. Urabona nka twege turaha nitwururuka mu mwonga niturima mu mwonga nk'abandi ngo dutere n'akajumbu ngo tugire gute none natwe dushonze kukubera nyene tuburaho dutera akajumbu ngo dutere ibiharage mu nyonga. Urabona nk'abateye mu nyonga barejeje bariko barajya natwe kandi dushonje nk'ubu baza guca bururuka batera ibijumbu natwe dushonje kandi nabo bahaze naho mutuvuga ngo turabasangwa butaka. Iyo tubabasangwa butaka tuba tumanuka mu nyonga tukarima nk'abandi tukarandura nk'abandi tukaza turarandura nk'abandi tukamanuka mu nyonga tukarima ibijumbu nk'abandi turose utubuto nk'aha muhira tugumirira hanyene tukasanzariraho ntituronka aho tuza kuturimira. Mwari mukwiriye rero kuza muradushikira imbere tukaronka natwe aho tuza turarima tukarima tukaronka utwonga turimamwo tugatera akajumbu tugatera uduharage tugatera imboga tugatera ibiyara tugatera byose. Urabona yuko byose biba byama byatewe mu nyonga. Reka dusabe n'abandi bajene babiri basanga butaka nyene twabonye ngaha bakibasha kurabona ko abageze mu zabukuru bagifise amaraso ashushe bagishoboye kugira nabo tuyage nabo twumve uko nabo bishura nuko biyumvira nico bariko barakora gushika uno munsi kubijanye n'iterambere ryabo. Reka tubahamagare murashobora kuza mbe muricara he nagate umwe nanjye gere kugenda ndamuhamiko
abakunzi ba TV rero abajene nashoboye kuronka bakiri mu myaka yo gukora ugwaruka abayabaga naba babiri nko mubona uyu musore n'uyu turaye tubaramutse tumenya akazina kabo tumenye nuko bamerewe ni sawa ni sawa turashima witwa bande amazina yitwa Mugisha Melkis ego nawe musore witwa gute izina nitwa Ndayisenga Gerard meze neza tumeze neza Bandu mvuga ku mutumba wa Kibimba agacimbiri n'ikigarama naha nyene muri yego musanzwe mubanga nyene yego kenamwe mubanga na Jensen ngwe tubahanye muri kigwati cy'abatwa yego nyina hiwacu mu kigarama niho dusangwa tu okay byiza cyane bona mwe rero nkugwaruka ikintu nashaka ndababaze kuko twumvise uko aba babakuriye imbere uko bishura bivanye nuko bobo ubu ntibagishoboye bivanye n'imyaka yabo ariko muge muri cyabasha muri cyafise amaraso yo gukora ashushe kuko muri cyari ugwaruka mbega namwe muri ko muriyunganya gute muri ko murakora iki kugira ngo mwiteze imbere kuko bavuga bati twese dukura amaboko mu mpuzu muri ko muriyunganya gute kugira ngo mwiteze imbere nk'ugwaruka rw'abato ego hama no kuvuga yuko nka twebwe tureje kuraba ntavyo twavuga ko tuba twiyunganamo ni kuvuga yuko kubera ko icambere twe nta kazi turonka kubera ikatakomo impamvu atakazi turonka nguvu turazifise mugabo bene data canke tujya kurondera akazi kanaka ntibashobora kuduhereza ntawe zico baduhora kandi nguvu turazifise akazi nyabaki akarorero akazi ko kurima haba kurima akazi k'ikiyede nubundi buzinya basanzwe gukorwa n'amaboko Mutama nawe yavuze ati akenshi mugenda guca ingero mwarose nk'akaraka mu gaca ingero mukaronka ayo make make namwe muvuze yuko mutaronka naho muza guca ingero ivyo nivyo guca ingero n'akazi numva n'ibintu biratandukanye kuko umuntu akazi akoramo amafaranga hama akabona kugira nte gukora ya migambi kanaka kugura akorwa kanaka nk'ingurube canke agahene gutyo umuntu akaba ari katangura kwiyungunganya mu bintu by'iki by'ubuzima bw'ahazoza hiwe canke n'umuryango ego kuvuga bisigure ko ku ruhande rwawe ntako uri kuriyungunganya nk'umujene mugwaru muri rusangi ntitwo turiyunganya nta kintu two turakora kugira ngo dutere imbere kubera yuko nta buryo turonka bwo kugira ngo turanke natwe ukuntu twogira nte two kwiyungunganya none mushatse kuvuga yuko mu kazi babinuba novuga yuko usanga kugira akazi ukaronke bisaba kwenda gukora nko mu mufuko ugatanga nk'akantu kanaka murumva muri ico gihe ata ako kantu udasanzwe ugafisa no tubukene twifitiye burarenze urabona ko ibintu byose byaraduze urumva usanga rero bigoye cyane yego kuvuga ko kurande rwawe muri make nta kintu na kimwe ubu uri kurakora imbere n'inyuma ndahandicaye tu niyanzara nyene urumva ko ata mugambi ni nzara yego weke wemera kwicara nyene ukaramya nyene uvuga ati ndaho ndicaye nyene ndetse nabyumva ukuntu wocu ba kandi mbona ntacu wawe uri umusore ameze neza mbona kuvuga yuko umuntu ashobora kuba yicara aho yatekanye mu gihe Imana ishoboye guhezagira akaronka arimo asenze Imana canke Imana igize icikora akazi akaboneka umuntu agakora mugabo mu gihe atakazi kaba karaboneka umuntu acateza kwicara ngaha agatekana ntaco ntitwa tuja kuyiba oya baca tumba twaduhundara ku macuniro yego reka dumwanya nawe atuyagire wowe bona bimeze gute ku ruhande rwawe uko ndabibona naje ntako ndabibona bimeze kuko najewe turi kumwe n'uwo nyene tuba mu kigwati kimwe c'abatwa cyo mu kigarama tuma n'ikibimba akazi mu bisanzwe kariho muga twe kukaronka ni ngorane ni kibazo nk'ubu nkaje higejo na kuva ku munsi je nkaje kuva ku munsi wa mbere naragiye gusaba ikiyede mu karere kacu ka Kibimba je abandi barabaha je nkabana mu bandenza kamaso nyene agati naje ndakeneye akazi ndabe ko nokora nkaronka n'isabune ndonke n'ikiro c'ifu c'umuryango nkabona umengo nyene ntibambona nyene bakurenza kamaso bose baratonda mpavana naje nta mubabuzi rero twe turarondera tugasaba akazi mu babanyi muga ntako tukunda kuronka cyane niyo tukarose rimwe rimwe ntikamara igihe ko nako umuryango aho kwiteza imbere nako ntako turonka kuko dushobora kuronka ahantu c'ibihumbi 200 ukwezi canke 50 ngo ndonke ahantu nzohave ngura ikiro c'ifu c'abana isabune n'umupira wo kwambara nongere ngure yangurube canke impene canke ugwara kwava Mutama yavuga ako kazi ntako turiko turaronka nga gusa ikintu dukora kubera tuvuka ahantu nyene hafi y'ikirimba tumuntu ararondera nyene
agasabona ko gagatembera aho akitwa nk'uri ko kaze kumbe nta kadafise uko niko twibereyeho ngaho. Ariko ho kuresha ko muri n'imisore muja kuresha aho mushatse ariko kuresha ikani turesha abo dushatse rimwe gusa turayaga n'abantu nyene bisanzwe iga najya no kuresha n'amafaranga amafaranga ufise ntushobora kuresha nyene umuntu ngo akwemerera ko nyene muga murayaga nyene nk'abantu mutankana muga ntashobora kwemera ko nyene kuko manda gukora mu mufuko nyene ukamubwira atega na jewe ndakina amavuta yo kwisiga raba akamubwira ati nzokubwira iyo izogumaho rero kubera ntacyo ubufise uzomubwira kuko kagafaranga ntakuburonka naho ugace yego ivyo rero bon ntacyo kazima munayaga bigakunda ko muyaga mukagira ico kiganiro naho amafaranga aho ni hose simwebwe gusa. So guys abakunzi ba Royal TV mwumvise ibyumviro ukuntu bimeze kugwaruka kubakuze ivyo bashima nibyo barindiye yuko bishaka kuja mu buryo naho reka gushima hari bishimaze bo kandi bitari bibi dushaka gushima ni byinshi. Yari Bella Shaka kuri micro za Royal TV nko mwababonye reka tugarukize ngake no kiganiro abasangwa butaka aribo bitwa abatwa. Turabakunda cyane Bella Shaka, bye bye. Mutangwa muri Royal TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV Chica,